Andanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano i Washington muzindukanye na Joy Diane Ninahazwe giye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tukahera ko yagezwe hirya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse Diane, namwe muduteze amatwi muri aka kanya tuyahera muyavugwa muri Afrika. Abategetsi muri Kenya barahaye ubwenegihugu abantu 1600 bo mu bwoko bw'abashona bari bamaze imyaka 50 mu gihugu batagira igihugu begukira. Abashona bagerereye muri Kenya mu myaka hafi 50 nk'abamisiyoneri bavuye muri Zimbabwe na Zambia ku butumire bwa perezida yashinze igihugu ca Kenya. Ariko bamwe bavuga ko abo bashona bagifise ibibazo naho bamwe bagiye kuzohabwa uburusho. Robert Waweru wo mwishirahamwe ryigenga riharanira hagati ka muntu na demokarasi muri Kenya avuga ko abo bantu bamaze igihe kirekire bari bagiwe. Kubwishirahamwe mpuzamakungu ONU, Afrika irimwo abantu hafi 715 batagira igihugu begukira. Ubwoko bw'abashona uciye bugira ubwa 45 mu moko agize igihugu ca Kenya. Muri Afrika kandi abategetsi bo muri leta ya Unity muri Sudani y'ubumanuko bavuga ko abantu bashika ku ndwi bamenyekanye ko bapfuye inyuma y'imyuzure yatewe n'imvura yateye imihana y'abanyagihugu muri komine ya Maindite ni mu misi iheze. Iyo myuzure yakwiye mu ngo imiryango hafi 400 aho 90% by'ubutaka muri iyo komine bwatewe n'amazi. Umukuru w'iyo komine ya Maindite Gatulake Nyange yabwijwe rya Amerika ko haruhande y'abo bantu ndwi bapfuye abandi 17 bakomowe n'inzoka. Avuga kandi ko imiryango hafi 400 yahungiye mu bice bikirurutse bahunga amazi kandi ko inka zabo 500 n'intama 300 byahafiriye. Gatulwake Nyange ahamagarira amashirahamwe y'abagira neza na leta kwihutira gufashisha abanyagihugu ibifungurwa, uburaro hamwe n'imiti kugira bakingirwe kwandura ingwara zitandukanye. Washington, ijwi rya Amerika. Mu makungu, perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani yaratangaje ku munsi wa mbere ko yatoye umukenyuro wo guturuza abatalibani mu bitero byabo muri ico gihugu. Mu gihe hibonekeza ko abatalibani bariko bariyagurira uturere mu gihugu, perezida Ashraf Ghani yabwiye abashinga amateka ko uwo mukenyuro mushasha mu by'umutekano uzohindura byihuta ibintu ku rubuga rw'intambara ku buryo mu mezi 6 umutekano uzoba wagarutse. Perezida Ghani avuga ko igisirikare kizogwanira gukingira ibibanza bikomakomeye by'igihugu, igipolisi gicungera umutekano mu bisagara, na iperereza rikorane n'abanyagihugu bafise ibirwanisho mu kurwanya abatalibani binyegeza muri bo. Perezida Ghani yasabye abashinga amateka gufasha guhimiriza abanyagihugu bafashe abajejwe umutekano, kandi akavuga ko abatalibani batazigera baja mu biganiro by'amahoro kiretse habaye igihindutse ku rubuga rw'intambara. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, buramatari wa leta ya New York yavuze ejo ku munsi wa mbere ko abakorera iyo leta mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu ku butaka no mu mazi babwirizwa kwicandagisha umugera wa corona, atari ivyo bakazoza barapimwa buri ndwi. Buramatari Andrew Cuomo avuga ko iyo ngingo izotangura gushirwa mu ngiro inyuma y'umunsi Amerika izohimbaza umunsi wahariwe abakozi ku itariki ya 6 y'ukwezi kw'icenda kuza. Iyi ngingo izofata abakozi barenga 70,000, benshi muri bo baza baramaze gucandagwa. Ni nyuma yaho mu ndwi iheze perezida Joe Biden yategetse ko abakozi ba leta ya Amerika ku rwego rw'igihugu aho bakorera hose babwirizwa nabo nyene gucandagwa.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko mushaka kongera kuyumva kuri www.radioyacu.voa.com. Inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Incamake y'igice ca kabiri c'amakuru twafitiye muri kano gatondo. Uno musi kwa kabiri mu Burundi haratangura inama iza guhuza abashikiranganje bajeje ubutunzi mu bihugu vya Afrika bitandukanye hamwe n'indongozi zamwe mu mabanke nyafrika. Intumbero y'iyo nama nakaryo ko gucijya nino na cane gutora inyishu zirama kugira ngo ubutunzi bwa Afrika bwisununure muri rusange. Uyu ni Larissa Dushime n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta mu Burundi no gutunganya ubutunzi bw'igihugu. Hakujya mu Burundi mu Rwanda leta y'ico gihugu ni ya Tanzania vyaraye bisinya amasezerano atandukanye arimwo ayo gufashanya n'ubutunzi. Ano makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanyisase mube hafi y'amaradio yanyu. Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika nayo ndabice ku masonga nkitangura. President wa Tanzania Samia Suluhu Hassan arabandanya urugendo rw'akazi mu Rwanda. Ejo we n'intumwa ziwe bari kumwe bashize umukono ku masezerano y'ubufatanye na leta y'u Rwanda. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukurikiraniye ino nkuru ari Kigali mu Rwanda. Kuri uyu wa mbere nibwo President wa Tanzania yatangiye uruzinduko rw'iminsi 2 mu Rwanda rugamije gukomeza kunoza umubano w'ibihugu byombi. Akigera mu Rwanda, umukuru w'igihugu wa Tanzania yakiriwe na President w'u Rwanda Paul Kagame. Abakuru b'ibihugu byombi bagiranye ikiganiro mu muhezo, ikiganiro cyakurikiwe n'isinywa ry'amasezerano ibihugu byombi byagiranye. Amasezerano 3 yasinywe harimo agamije kunoza ubufatanye mu burezi, kunoza ibyerekeranye n'abinjira n'abasohoka ndetse n'ubufatanye mu gukurikirana ibirebana n'ibikorwa by'imiti n'ikoreshwa ryayo yasinywe na baminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi. Hari kandi amasezerano yasinywe na baminisitiri bashinzwe iby'ikoranabuhanga, amasezerano yerekeranye no kwifashisha ikoranabuhanga mu itumanaho. Uru rugendo rwa President wa Tanzania mu Rwanda benshi bari bishimiye ko aba bayobozi b'ibihugu byombi bagaruka cyane ku bigendanye n'ubucuruzi. Abikorera bo mu Rwanda bavuga ko ibicuruzwa byabo biva cyangwa bijya mu mahanga ibingana 90% byose binyuzwa mu gihugu cya Tanzania. President Kagame mu ijambo rye yagaragaje ko we na mugenzi we bemeje ko uruzinduko rwa President wa Tanzania mu Rwanda rugera ku nyungu zifatika kandi rukongera no kuvugurura umubano w'ibihugu byombi. This also gives new impetus to key infrastructure and investment. Uru rugendo rurongera izindi ngufu mu mishinga y'ibikorwa remezo n'ishoramari ryungura impande zombi. By'umwihariko inzira ya gari ya moshi, uruganda rw'umusaruro w'amata ndetse n'ibikorwa remezo bigezweho ku byambu. U Rwanda rwiteguye gukorana bya hafi n'abavandimwe ba Tanzania mu birebana n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba ndetse no hanze yawo. Perezida Kagame kandi yavuze ko u Rwanda rwiteguye gushyira imbaraga mu bikorwa byo kuzahura ubukungu bw'ibihugu byombi ndetse n'akarere byazahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Naho mugenzi we wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan we yavuze ko igice kinini cy'ibiganiro bagiranye cyashimangiye gukomeza imigenderanire myiza mu by'ubukungu. Lakini kubwa tulokubaliana ni kukuza ushirikiano zaidi kwamba Tanzania na Rwanda tuko kwenye biashara. Ariko hanini n'ubutunzi, iterambere no gufashanya mu byerekeye ba rwiyemezamirimo. Uburyo tubanye neza haracyariho uburyo bwinshi bwo gukoreramo ku nyungu zacu twese. Ikindi ni umuhanda wa gari ya moshi. Muzi ko twebwe muri Tanzania uwo mugambi tuwusangiye n'ibindi bihugu byinshi n'u Rwanda rurimo kandi hasinywe amasezerano ajyanye n'uwo mugambi. Aha nagira ngo nshimire u Rwanda ko muri imbere yacu ariko natwe twarabihagurukiye. Uyu muyobozi yanasobanuye ko igihugu cye cya Tanzania kizafatanya n'u Rwanda kurwanya icyorezo cya COVID-19 no gusaranganya imiti y'iki cyorezo. Abikorera bo mu Rwanda bishimira uruzinduko bagaragaza ko ruzasiga ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bugenda neza. Hagengerwa Theoneste umuvugizi w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda yabibwira Ijwi rya Amerika. Iyo ubona abakuru b'ibihugu baganira bakafata ingamba zo kugira ngo barusheho guteza imbere ubucuruzi bitanga icyizere mu bacuruzi kandi burya mu bucuruzi icyizere nicyo cy'ingenzi.
ikindi kandi nuko tubona ko n'imishinga migari bagenda baganiraho ubona nayo ari igamije kunoza imihahirane ubugendanire y'abantu. Icya mbere tuvuga yuko garamusi ije yagabanya igihe ibicuruzwa byamaraga mu rugendo kuko ibiri bwihute kandi ikanafasha n'umuntu kuba yizeye ko iri bugeraho ijya wenda igihe kamyo uvuga ngo iri buze gupfumuka iraza gutinda mu nzira. Mbere y'uko asubira mu gihugu cye kuri wa kabiri biteganijwe ko asura icyanya cyahariwe inganda kiri Masoro mu karere ka Gasabo. Uruzinduko rwa Perezida Samia mu Rwanda ni urwa kane agiriye mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ni nyuma ya Uganda yasuye mu kwezi kwa kane, Kenya yagendereye mu kwezi kwa gatanu, n'u Burundi yararimo mu kwezi gushize kwa karindwi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi ahava hatangura mu masaha ari imbere inama ihuza abashikiranganje bajejwe ubutunzi mu bihugu bitandukanye vya Afrika hamwe n'abayobozi bakuru b'amabanki y'ibihugu bitandukanye byo kuri uwo mugabane. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta y'u Burundi no gutunganya ubutunzi bw'igihugu buhava butanguza iyo nama ariwe Larissa Dushime yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku ntumbero nyamukuru y'iyo nama yongera mubwira abaza kuyitabira. Ni inama ihuza abashikiranganje bajejwe ubutunzi hamwe n'abayobozi bakuru b'amabanki y'ibihugu bitandukanye vya Afrika. Hitezwe abo bashikiranganje hamwe n'abo bakuru b'amabanki bagera n'abasanzwe ari abahanuzi babo bagera ku 300. Hamwe iyo nama izoba ku ruhande rw'urwangurukana bumenyi, kuvuga ko twokwitangurukana bumenyi, hamwe ahandi urundi ruhande hariho abazoba bamaze gushika mu Burundi. Iyo nama ashobora kuyikurikira amasomo yandi. N'iteka ridasanzwe mu gihugu cacu ciza c'u Burundi kuba catunganije iyo nama mpuzamakungu, n'iteka kandi no kuri Afrika yose. Murashaka kutubwira abatetsi bamaze kwitaba iyo nama abamaze gushika mu Burundi bangana iki muri kiye? Ubukuru no munsi twari twiteze abashika kuri 60. Aho hakaba harimo abo twokwita abahanuzi, hakaba harimo abakuru b'amabanki, hakaba harimo n'abashikiranganje bava mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Ariko muri rusangi twiteze abashika 83 bavuye hanze y'igihugu c'u Burundi, kandi nibo tuzonakira. Hanyuma hakazoba nabo bazokurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi bashika 200. Murashaka kutubwira imigambi nyamukuru intumbero iyo nama niye? Intumbero y'iyo nama nakaryo ko gucijya nino na cane gutora inyishu zirama kugira ngo ubutunzi bwa Afrika bwisununure muri rusange. Kubona iyo nama ibereye mu Burundi muri iki gihe mu biha insiguro nke mu bushanje bwanyu? Kubona iyo nama ibereye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, isiguro twobiha nuko nyakubahwa umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu niwe yarasanzwe ari umukuru w'iyo nama muri uyu mwaka wa 2021. Ariko karyo Uburundi bwaronse iryo teka ryo gutegura iyo nama kugira ngo ushobore kubera mu gihugu ciza cacu c'u Burundi. Larissa Dushime, umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi ry'Amerika tuzobatera kamu iyo nama imura kugira ngo mutubwire ukuntu ibikorwa vyayo biriko biragenda. Murakoze cyane Frederic, katwizera ko inama izogenda neza kuko turaniteze nabo twokwita abakuru baserukira ibyo bihugu muri banki nkuru y'isi yose n'abaserukira ibyo bihugu mu kigega mpuzamakungu FMI, kandi namwebwe murashobora kuzoyikurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi. Tuzoshiraho umurongo umuntu wese ashobora gukurikira iyo nama. Murakoze cyane rwose. Tukivuga ku yagezeho k'igihugu c'u Burundi n'amashinga amateka yaraye itanguye ikiringo cayo kigira kabiri cuno mwaka. Umukuru wayo yavuze ko abashinga amateka bari bamaze ukwezi kose hagati mu gihugu kubonana n'abanyagihugu, bakaba baganiriye cane ku kibazo c'umutekano muke wasubiye kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru abandanye nino nkuru. Igice ca kabiri cy'ibikorwa vy'inama nshingamateka catangujwe kuri uyu wa mbere kizomara amezi 4. Abashingamateka bari bamaze ukwezi mu kiruhuko. Muri ico kiringo niyo bafata
umwanya wo kwegera abanyagihugu babatoye kugira ngo babatume iryo bagona maze abatowe babifatire ko mu gutora amategeko. Aha umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe yibukije ko bagendeye intara 11 kuri 18 zigize igihugu, aho baciye hose bashimikira ku kibazo c'umutekano no kwitandukanya n'abagizi ba nabi nk'uko Gerard Daniel Ndabirabe yabivuze mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. L'occasion a été saisie pour les encourager à préserver la paix et la sécurité. Ati igihe twahura n'abanyagihugu twarashimikiye cyane kubahimiriza ngo babungabunga amahoro n'umutekano, kubana neza mu bumwe, kubaha inzego zatowe kuva hasi gushika ku mukuru w'igihugu, kubahiriza amategeko. Twaragiranye inama kandi n'abatware, indongozi zitandukanye, abakozi bo mu bisata byigenga, abadandaza, uwaruka, abaserukira imigambwe n'abaserukira amashengero atandukanye. Ubutumwa bwari bwa bundi nyene bwo kurwanya umwasi no kubungabunga amahoro n'umutekano. Intara zagaragayemo umutekano muke hakicwa abantu barenga 70 mu mezi 3 aheze nk'uko amatoza y'igipolisi yavyanye ni Muramvya, Mwaro, igisagara ca Bujumbura na Rumonge. Aho hose abashinga amateka barahagendeye. Umukuru w'inama nshinga amateka yongeye ko banasiguriye abanyagihugu ivyerekeye iterambere ry'amakomine no kwandikisha amatongo muri komine. Ati kabaye akaryo ko gusubira kwigisha abanyagihugu gukunda igihugu, kubahamagarira kuja mu makoperative, gukoresha neza uburyo bw'igihugu, kwandikisha amatongo mu makomine yose y'igihugu, kwitaho uburimyi no guca imikobeko ku misozi, kwitegurira kudasubira kuragira ku misozi ahubwo kororera ibitungwa mu mpongore kuva mu kwezi kw'icumi, kurwanya ibiyayuramutwe mu gwaruka, kurwanya ikiza c'umugera wa corona no kunywanisha abarundi biciye mu mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe. La réconciliation et la facilitation des travaux de la commission vérité et réconciliation, c'est irréversible. Umukuru w'inama nshingamateka yasiguye ko icatumye bashimikira ku mutekano ari uko hamaze iminsi hibonekeza ibitero mu gihugu bigahitana abanyagihugu b'inzira karengane. Avuga ko abanyagihugu babwirizwa kurikanura kugira ngo bagwanye umwansi. Kubwiwe abagizi ba nabi badafise ababafasha mu kibano nta mutekano bohungabanya. Mu kiringo c'ibikorwa batanguye kuri uyu wa kane biyemeje gutora amategeko atandukanye arenga 15 harimo gusubira mu itegeko rigenga igipolisi, iryo gutoza amakuru n'amatagisi n'ibindi. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *1204241. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imbere yo guhana gahindukira tubanze tunyarukire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho bamwe mu banyagihugu ba muri territoire ya Fizi iri mu ntara ya Kivu y'Epfo bahangayikishijwe no kutagira amabarabara meza. Iki kibazo kikaba kiriko gituma bifashisha za moto mu gutwara ibiziga by'abantu babo baba bashengeye, kuko bimwe mu bice by'iyo territoire atamodoka zihagera. Ni inkuru y'umenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari mu Rusenda. Unyuze muri iri barabara gitaka riri muri territoire ya Fizi bakunze kwita route nationale numero 5 rihuza iyi territoire n'intara ya Tanganyika ndetse n'iy'Amanyema,
usanga hari aho ryafunzwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika, ahandi naho ryarasenywe n'amazi y'imvura n'ay'imigezi, ndetse hari aho usanga ibiraro byarakundutse. Kubera iki kibazo, bamwe mu baturage bifashisha amamoto n'amato mu gutwara abantu n'ibintu, kuko nta modokari zitwara abantu hagati ya Fizi na Uvira. Niyo Mutabazi Etienne, ni umumotari ukorera muri iyi teritwari ya Fizi, yasobanura Ijwi rya Amerika ko kubera uburyo imihanda yangiritse, imoto zabo arizo zikora akazi mbangukira gutabara zokoze ko gutwara bitabye Imana. Ukuntu rero batwara ibiziga barafata bagashinga ibiti bibiri, bagaca bafata bakikorora amaboko, bagaca bakicarika, bagaca bacyambika ibotino, bagaca bazingira mu kireta, bagaca babohera ku moto, bagaca bicarika aho byako umuntu umenga akomeye. Nuko rero batwara ibiziga. Kubera iki mutwara ibiziga ku moto cyane? Urabona none amamodoka asora muri barabara rugahita nico gituma rero bitwara kubera atanuzenya urabona tabarabara amambirasi urabona hita kandi nk'umuntu yaguye imisisi ateza kugenza aza gushikira yaguye nimba bari bukampu nimba bari hagera na moto ari kiziga baboshe n'imisipi nyene. Etienne Matana ni umuturage wo mu Bibogobogo, ashimangira ko kubera kutagira imihanda inyuramo imodoka, abantu baba baguye mu bitaro bikuru by'Ibaraka barinda gukoresha za moto mu gutwara imirambo. Abantu iyo baguye mu mishasha mu bita za Baraka cyangwa se hirya za Baraka za Kalunja hehe, imirambo tuyihambira ku mamoto. Hari ukuntu bashira ibiti ku mamoto bagahambiraho umurambo bakawicaza, ukibwira ko ari nk'umuntu wicaye, kumbe ni umurambo, ukawambika amasashe gahita muyizamura ku mamoto. Muharenga rero mu karere mu Bibogobogo, ubwo turenze mu Bibogobogo arahandi hatari imihanda na moto itabasha kugera aho, rero nta yindi shwa ibihari ni uguhambura mugakura umurambo.